Aduh bobo. Wajib Pak Widi dah tu. Jesus is Lord. Ewe. Yo, buthi ulino. Kurambaza ngo ndino wena uzakazi kiwacu ma. Mama, yewe kani. Iki kuhema kiri kufunze kabigenze mubiri. Nukuri. Waje mvuye. Reka mwana wa mama reka. Akazi kacu mama yangu niho bavuga ati umwe ajozira icyo akora. Kukubera kuri kuravuga uko. Umva ndirutse. Urabona ko no telefone. Agatelefone nako nivye. Akadaga comeye wundi muntu muhira. Urabugicikanye gusa pana poteje wasamo n'amatirikata. Jahetse wakuyemwe imirongo. Oya gusa nashize muri moda byo. Nubona bonto. Kuramwo ntibakurokarize wana ngo twabona aho twicaye. Emwe. Mwe koresha umwanya ukiba telefone ucukuramwo imirongo. Arazi ko ushobora gutora umwanya n'umwanya. Ahubwo reka ndakura mu bateri. Sasa rero. Jiwe umva ndirutse. Ndagakuye hari ya ruguru kubarevoka. Urabona? Gusa wicaye wabonye ko atari karagudukurije. Reka namazimanga ni hariya mu mikaratusi kwa Sireniya. Urabona cy'amafaranga ntagije kuronka mukanya. Reka najewe naviduwe makeye. Kiwe ngahana. Ariko mugabo wewe uhije amahera yonyene. Kiwe n'umunsi ibintu bingora mane ndirwa ndarondera isoko bugeze nk'ibikorera. Telefone amahera. Hariyo makeye. Wewe mbewe nangahe? Kiwe urabona narose amarundi. N'amashiringi. Hari aka Tanzania kariko karaje bamanda. Fye. Hewe kano kazivuga no reka tugora. Ndumvise president karavuga ngo abantu baje hanze. Baba batinya gukora. Reka twikorere. Ayasa amafaranga akabazompa ngahe? Aka. Imbizi zugwa ngahe ari ukaziyo. 60 mani ngaho. Kandi nabo hariwe nakati memware. Kandi nini ya uva acishirwa mu birindi. Sitane katrev. Amafaranga ni menshi. Kazagiye gukoreka. Okay, umvise rero mani. Jewe buje nani ndakurondera nuko kagafone waje ko nakadandaje. Rero bashaka turondera amafaranga byanyavyo. Mugabe ikintu cihutirwa rero sasa. Ubona babahungu ko badakorera ino. Bakorera mu kayogoro. Natwe abana kudukorera ngaha. Iyi ekipe rero bisaba tuyubake. Mu kuyubaka dukore mu bintu by'ubwana. Bivuze ko kugira ngo ntazohagagire uburaguriza uyundi. Namba bafashe mugenzi wanje cyangwa mugenzawe naho uzobuhari. Ntabyo kuvuga ngo nuwo turi kumwe nukurya umutima amenyo rugabo. Harimo amafaranga. Mugabo bashi nukurya amagara. Nukurya yawe. Ico kintu uvuze ni ico nikizima. Nabari abatipe nakibabwiye bakurumye niba gutoteze gute uzunume ukiri banga nivyo hagupfa wononera abandi wopfumfa wenyene uvuze ati twari kumwe na naka babatwara mwese nta ugomba ubundi kuko muga nk'ubu bamfashe wowe hama ukaba wambonye ukabona barantwaye ucura umuntu cyapfuma kenja twari inoti kuko akazi kabandanye kandi aho nahantu ndiko ndiyumvira kuja kumena kandi yayo ari inoti ego kukubera abantu baho bama kudandaza bose rero bivuze ko abo bana bobo ndafise ukuntu nzogenda buke mbonye basamaye no mwidirisha kuko narize navyo nivyo guca mwidirisha rero je naho hazobiguna ry'umuceri kuko umuceri urabona ko ni ikintu kikireruka gusohoka papa ndawukuye nko ngaho hirya ucomoka mu munyika no kwisoko rero wowe ikintu kihari barako mutiko twatembera atanu mabwiro ndi ngungiya naho bazoruma wewe jewe ndi mu karere nta muntu numwe ari kuri kuvuga ngo ugenda motsi kandi na jewe sinzova ngo ndakuzi kufa kama mwanaume jewe ejo kuvuga ngo ndi kumwe na naka nukuvuga ngo ati ukora nande ati jewe nta numwe dukorana kubitwa muga muhungu genda karigwa n'inkoni hari gihe bankubitaza numva ntangwe kuri yibwa haribwa cyane rero kenshi iyo nkuswe neza cyangwa mu gucibwamwe cyane kwereka kazi na dawa turondera amafaranga we nzokwereka
ahubwo rero hariho akadawa bakaguhaye uri karagukubita buryo we baragukubita ntubabara uri karagukubita urenganya kurekuye wabare bwose buca butangura kuziba ni wasigara babara we wagiye we gusa turondera amafaranga abuze umutahe bro akanakazi tugusa gushira mu jewe nanje bazofuma bampindukiza ukuboko canke ijisho rimwe barirabisha ino je ubu rero ubuye iyo niketse nk'abantu banzi cyo nigirira nkuko urabona nigire nkuko ndiko ndatambuka bimva ati ngira kipindi gwaye kandi wikini naco wowe mwimisi wambara neza bazava bagukima ati none cyarba kuri amafaranga boss yibe yini system bazi impamvu je imeze imisi nambara nkuko burya amafaranga n'ubu original yarose gute ndaje ko burya nahuye n'akatipe man ariko kararondera akazi ndavuga ati tugende boss arafuse akazi nashitse kuyibarabara ndavuga ati burya rero rindira ndamuhamagare cyandinjira mu nzu cyandasohoka ati burya boss avuze ati murindire gatoyi ati niza telefone ngaho ico nikorera gaca karama kubera kabona nyene ndi bogari mane nambaye fresh cyandinjira mu nzu namaze no kuyiravya musikaranye kashi mane nayo vutuye wambaye neza abantu nibakukema we nkawe wopira umuntu utokwiba imizigo nyene jeje imizigo ntuzombwire je kina imizigo iranduhisha ahubwo naje ngo mpindwe system gusa uwo muhano umwe ngoma nje kuraba ko nobona amafaranga mu kabati ko bafise amafaranga ahubwo rero baraba ntage n'umuntu ariko turaba oya kajya ntana kimwe usanga ko kagiye hiye pfo kuraba abanyina wabo wanje rero nuko reka nenda kwereka gahunda niyo yuko ari kurya umutima amenye gupfira ibanga iki ni gisirikare gusa ni gisirikare kitemewe n'amategeko cyo mwishamba aha rero giwe reka ngende hama nawe wigire ndoro cyangana ari ntuje ngamba ndaharura amafaranga ndaye wowe ikintu gihari turaza kuyagabura ku mugoroba we ntari genda utugite nanje digita kanoti bro wowe ramba komera agomba ayitwari ari bobo waje pa bidi Aduh bobo waje pa bidi Baru muje impana waje warose nk'isuguro kwimisha ko kuri kwayizi turugombe jane ahubwo impana yitsingiriye nase yuko yo havana ivunika kubera ko kandi iyo mene niko yawe iyi mpene nukurije ahubwo uragite neza yo urabona mutavye murarabiza impene nk'ubumuci uragite neza none uri wahe jewe uvuga jewe uragite neza yego sawa nawe nari nabonye impene ni mpamvu kandi basanga nyene yacikiziriko ko ngahajya muturagite neza
nkabivuga je ntanguye kubona mavyi nkifata urugendo aba ari umukoshi wa mbere aba nagahenga rindokwe mugabo ndahatswe shamugabo ngo ndimana yakundi ari imana y'ibibandi chef de bandi ariko irahatswe habuzinege ahabwo ibintu by'ibitungo birangora hajya niho baba ari gabasha acha usanga atano hari mama yangu basanga ndabona kana no pfuma ntwari bido mama yangu sinogenda uko nyine uko Aduh bobo, wajib pak biji dah tu. Wangru tu, nagira ngo ni winjiye ntujeyo. Kama Sharobi ni sawa. telefone zo kupatana masa Nari hafi. Umunsi bayikwije. Nari hafi. Izoherera he? Nari hafi. South Africa. Aka kantu tambe agatene bagita akalika kera bagita akalika akalika gombe ngo akalika ngamuhoko. Na makino Safi kwe. Sewe wahorahe. Aho nyene muhungu. Aha muhunga ha nari kwidiri. Kwaravura n'aba diaspora. Reka. Avuga rero muhungu. Abantu bo tubona muronka amahera tumenye yo muyakura. Urabona iri fo itirize ro smartphone mbe nuko nyine je uravuga. Jehini bavuga hini. Hinize. Ni sawa rero. Safi. None wewe. Usikora mu mawe neje. Reka. Wewe gumutera imbere kwereza muratwibuka ahantu ntukango nibi none rero mungu nizo yanguye. Turiko twubakiza mwijuru wewe kuvuga ngo inzu Dusigaye dusakaza ibitenge. Amafaranga nayo ubutse wewe. Amafaranga muhungu ni ngorane. Hamwe gusa amafaranga atemekwa. Urazi rero kasha ari gugenda gukeneye. Hariho idiri wari wanvuze wantumye mbebasha Narose. Nararose kurota. Uya wambu warandonkeye. Je nagira vuze kurota. Warandonkeye gaje narabirose. Nagutumye gaparase kandi rero no musi niho tukabura. Uno musi niho mugabo. Urabyibuka aho kuri mu. Yego sha. Uno musi niho tukabura. Bajejwe ntuzenya iki vyegeranyo ibintu byo gupasagura imitozi munini nje kumara hano. Wewe gusa utegezwa kubuhari. Nakwirengagiza kandi nukora tugakoresha umwanya. Nta ngorane. Rero wewe ko umujama mpu. Yakora abajewe ntware hanini. Je ndagikonesera. Ape nta karenganye. Oya. Ntazobara akarenganye. Nta kimwe kabisa utse kugikora. Ewe. Aduh bobo. Turambuwe. Wajib pak biji dah tu. Uramuzi ujya. Reka ndi. Oya ndibwe Sharobi. Babarira. Sharobi mufache. Babarira.
haguruka ari bobo ndatamasha aho yenda homo Mbabarira mutama, mbabarira. amamoto imoto yawe beho yatwaye ipine y'imoto beho Wandoze. reka yari ku moto Wandoze. yarimo haguruka twende akuyamwe pikipiki mambe Erega bandi. ipine ngo ingo ndi bakwaje hasi aha nishati nikoti ndakubura aha nikoti ndakubura aha nikoti ndakubura aha basha Banza mureke ndababwira. ayimanika aho bamanitse igitenge Umviriza rero abanyakuba. manzu urindire kwanza cyo urazi ko ni umupolisi urambona ko ni umupolisi manzu urindire kandi uri umukobwa utihenda gatoya ubujije cyenda kumena umutwe Oya nukuri gusa nababwiye ndi ku muti. ubutuje rero kandi uri ninde umukobwa yagutumye iyo moto ninde yagutumye moto tubwirwa gutumye uri kwidire yande Oya iyi ni nayitumye gusa mumbabare nukuri sinzosubira kandi jibi bibaye bya mbere kukubera je narasanzwe ndumukizwa wowe usanzwe uri umusuma usanzwe uri umusuma narabatijwe je ndumukizwa kandi batumaze iminsi twumva amakuru y'abantu mukorana oya je ndumukizwa nukuri kabaro kora umuti ariko adufiratisha no mukara uri iki je ndumukizwa noneho urabyononye byose yo banyakubahwa oya je ndumukizwa tukishukuri rero tubwire abo mukorana nyarutsa nukuri je nta numwe dukora tubwire abo kabaro kora akazi umviriza kora akazi tukishukuri ukorana na bande niba hepfo mbwira ndakwerekera tukishukuri abo mukorana ubu nyene nyarutsa abo mukorana tubwire abo mukorana Tani yindi. mawe Uriko sinyata ngaho. Umviriza rero wa mugabo. Upfira ibanga. Ukabona upfutse. Reka bakukubite naho bagupfunga cyenda utakugombora mhenju yafisi. Ukavuga yuko dukorana cyadutwara twese. Nta na kimwe kumiriya n'abakubita mu mutwe wemere ukavuga ko turi kumwe biragusha cyadutwara twese none vuga rero abo mukora vuga mukorana yarutsa ubunyene kamaro yarutsa uravuga ntuvuga kubita kamaye abasoma ntakigongwe uratero kamaro azurindire ndakwereka uyu ndabura ntacika aracika azuriza ndakwereka reka nzana agasenge ndakwereka mwe tumuhana tana agasenge yazana bavuga barabavuga ivyo vuga ngo moto ngo ntawe ayigutomera kafira ndakwita ko canke warayitomye nanumwe yintumye reka ndakwereka urabona no mato yego akari kuzuye karutuye haguruka ndakwereka harisha haguruka umutware hari inyuma ingo tugenda n'inyuma mubabarire abantu b'Imana cyangwa ndakwereka Chara. Sitare ndakwereka kamaro. Zana umugozi ndakwereka. Zana umugozi. Boha duza ndakwereke ubohe ku mapine nyene twenenekeshereze. Oya ku mapine ndaboha ndakutwitsa. Ku mapine gira. Aha duza nyene duza ubohere. Asha ndika sawa. Ndahekete. Utsinga ndakwereka cyo hano imihinga. Vuga. Bose nimutegura basi nje ndababwira. Tuvuga abo mukorana. Ntaba hari banyakuba. Okay, reka ndakwereka. Basi tegura urabona kano gasenke rero. Haguruka ndakwereka. Hinga. Abanyakuba. Bamuyoba. Uravuga canke ntuvuga. Nenda homora cyangwa boha basi nyakubaho ndimo boha kenene ne abanyakuba basi mukuremo amazi banyakubaho nukuri kuremo amazi banyakubaho nukuri kw'Imana ahora bavuga kandi ngo mace subira mu rusengero nimundeke basije gusema haguruka akweri nta pafuka yuko dukorana bidira haguruka we kamaro
usace ngo bamanze ngende kuri kwa oya batugumaha oya rindira iyi tekinike ni wayinyeretse ariko barambwira yuko amasaha yaketse oya ntago ngo bamanze ngende gacenye oya ko umumfashe erega ntuzi ko nza kuba mubaza gutwara rya tongo giwanyu uravuga bo mukorana cyangwa ntuvuga bo mukorana oya uravuga ntuvuga ndagurira vuga mugabo je kibantu mbatse kandi ntuvugura kukubo uravuga ntuvuga ikibantu mbatse kandi ntuvuge wase kuvuga ikibantu mbatse kandi ntuvuga aha nani ngo dusubira gukubita wasumviriza uravuga cyangwa umviriza basi kuvuga ndumviriza ndiko Japine. Nta numwe yayintumye. Burareka rero aho ni sawa. Aho makara ni oya aho ni sawa sepo. Aho ni sawa. Ukrizabanye kuba bana basibira mwamaye birakiye. We kamara rero we kamara. Aha ndabona umuti wafashe arakubwira bakorana. Jewe reka ngende nta. Oya guma aha. Erega guma aha umfashe. Reka kimwe aha arakubwira bakorana. Oya nona sharubi. Kuki usiga? Oya igisumani gifashe. Sharubi. Ashaho. Nona sharubi. Ahora bapfuka. Mama ni namu gusa wari kuza. Oya nana kimwe ngahara bapfuka. Aho ni sawa guma. Nona sharubi kuki usiga kandi nawe dukorana. Erega na muri. Nona wabona ni ngoma. Tumora twese.